Ndagize mwiriwe na mwaramutse canke umuhingamo mwiza Karibu nagira ari umuntu yaje kugira commentaire ngo iyi histoire ya Fabrice twariko turavuga ego nayumvise uko ni entre 40 et 80 000 sinza kwirengereza ko ivyo numvise niyaza agafata ijambo araza kutubwira le montant exact kuko zari business zibiri iya mbere nzi yari iyo 40 iyindi bamwivye ko niyo ntazi ya combien voilà donc on va rester précis hein, voilà Lionel, la parole est à toi. murakoze mugabo jewe urumva nari nishuye l'invitation ya Reynold atubwira ivyo muba mwarumvise canke kikwibutsanya ariko Landry numvise mu makritère yatanze umengo mpava ndenga karimbi kubera jewe nta mperuka yo kera ama histoire nzi na ya kera ariko ico nagira ngo oya iyo nayavuba mvuga niyo numvise kungira abantu barundi benshi barayumvise nakurikiye urya muntu ayavuga ishure ry'abarundi bose je crois yatubwiye case y'umu investisseur araduha n'amazina aduha n'amafoto atubwira n'amaseri yashika umenga 3 namba 4 ni hamwe yoba ari ngaha kurikira nka space wewe yabikoze ko amatohoza yoduga akabigira je l'encourage ndamuteye intege aza tubwire n'umuntu w'umurundi kubera kijya cizere cari gihare mu 2020 c'est un docteur je crois sinzi domaine yafisemo doctorat ariko yavuze yuko le concept yaraje ko appliquer mu Burundi il avait très bien appliqué au Kenya et ça avait réussi n'umuntu wewe avuga ko yibwe gushika ku miliyaridi zitanu urumva ico gihe je me rappelle pas le taux qui était sur le à jour ico gihe ariko nibaza muravye neza c'est pas moins de 3 millions de dollars et baravuga neza ingene vyagenze c'est une personne mengo yakorana n'abanyagihugu cane cane abahungutse bava Tanzanie wewe yabatumirira korora ingurube il avait le plan de développer je uko nabitahuye nabifashe mu buhinga uko nabitahuye yari yavyumviriye yarafise projet zibiri si ma mémoire est bonne yarafise projet yo gutanga ingurube mu abantu bari les familles zibaho précaire cane cane akankuraja ziriya mpunzi zija muri Tanzanie kugira ngo bazihungure hanyuma chaque famille yihe ingurube akabigisha uburyo bwiza bwo kugira ingurube bakanazigira bari mu ma groupe mu matsinda dans des coopératives hanyuma gutyo akabatumirira ko bazorora kuko murabona ko ingurube zigwira n'ingoka wewe dans son rêve yashaka kugira novuga production niniya au niveau national jusqu'à ce que igihugu c'u Burundi gishobora kuba un pays qui exporte inyama y'ingurube et ce sont des choses qui se réalisent yavuga ko yari afise experience muri Kenya sinzi ko yakorana n'ibintu by'amashengero niki ariko uko yabisiguye uko ujya mu tipa tugirira bijye biganiro ku shuri ry'abarundi bose yabidusiguriye nashoye kubikurikira nuko yari umugambi munini watanzwe hari n'ivyari byamaze gutangura apa y'ivyo rero yara amaze kubona ko ça va déjà réussi hari abanyagihugu batanguye kuvyumva batanguye kwitaho umugambi wiwe acaragira d'autres projets yaravuze projet zishika nka zitatu bariko jewe l'autre projet que j'ai retenu ni projet yo kuyora umwavu mu gisagara ivyo ndabivuga kuko natwebwe twaba mu bisagara turazi ko ico gihe twahaba avant ko umuntu akinjura mu 2015 haya des entreprises qui ont coulé zari zavyiyemeje niyo baja kuvyigira muravyibuka sinshaka kubagaruka ko abantu muhava muyibaza yuko ndabakarira nukuvuga iki rero nukuvuga yuko aje kugira iyo projet yo gushaka kuzana ajyama machine ajyama camion atora umwavu nk'abantu babaye Buraya canke dans des pays développés n'aba za Kenya Uganda na mu Rwanda hose hanagendera zijye makamyo arabaho ni wacu zarigeze kuba zihari muravyibuka ariho entreprise yabikora à l'époque izo yashaka kugarukana ijya système de collecte de déchets aho rero niho rero vyaciye bimubanira kuko yaciye ahura na bya bisanganya bihura n'aba investisseurs vyabo ya comportement ya ndimwo ni comportement y'abategetsi murabizi yatenza tugeza kumubwira hanyuma amaze rero kubankira abo bantu ko ba investissa yaragize ibibazo
aragira ibibazo ahura navyo aranatotezwa aranafungwa abakozi biwe yana umuntu yari afise une chaîne d'entreprise mu Burundi yaraje vraiment ko investissa baranamubwira ibintu hari n'ibintu bamutuma hari amafaranga yatanga donc lui il a dit que son investissement d'après iyo nkuru y'umuhinga yujya mu mwigisha y'abarundi bose kw'ishure ry'abarundi bose avuga yavuze yuko en fait le montant que la personne a perdu ari aux environs de 5 milliards de francs bou none rero yari yo nkuru irahari kuri YouTube sinzi nibuka numero kuko ujya mutipa akora afise ama numero yoba ari ngaha yayikoze arashaka kuduga anatanda ko wundi abigira de vive voix Landry savye imbabazi parce que j'avais monté mu gihe yari yabwiye Renaud ngo uwuba azi inkuru yarumvise inkuru c'était juste pour son clin d'œil je m'excuse si c'est 3 millions de dollars. Oh yeah, moi j'ai essayé de donner l'équivalence au fait de 5 milliards de Congo. Et sinon wewe yazana n'umuntu afise uyo mu personne nuko ntamwibuka izina ariko biri kuri YouTube le type yazana tu peux avoir le lien ukayituzanira twayishira ngaha hejuru hama quiconque veut gukweza cyane gose iyo histoire hama abantu bakayiraba bakayiyagako en fait il y a pas de souci en fait kuko okay, let me try reka ndabiko ndabizi ni ibintu bivaga nka 2 ans bace baza kubivuga nabumvise inkuru nibiki si on peut avoir un lien YouTube let me check reka ngerageze ndabiko ndayibona imaze nka 2 ans umuti pa publier chaque semaine a publier ibintu byinshi let me try yeah great Maxime karibu gose. Ego amahoro neza amahoro mumeze bya ego n'amahoro karibu cyane murakoze kuorganiza ikiganiro ni byiza ko duhanahana ivyumviro hama umuntu akamenya intambamyi akamenya donc les opportunités les risques zuko investissa uko n'ibintu bihambaye cyane kuko ubwa mbere nshaka kuvuga muri mwebwe harimo n'abajene bize muri maternelle bariga ama université bashatse bagaca n'amadoktora kuva wiga maternelle gushika muri université gushika kuri doktora ntibigera bakwigisha ibintu vya investissement ibintu vya entrepreneuria bakwigisha ko uzokwiga ugaca ubwenge ukagenda ukaronka diplome ukaba umudokteur ukaba umuavocat kugira ngo urunke ubuzima bwiza ushire umuryango urera abana ukore gushika imyaka 70 hama ushikupfe nivyo batwigisha mu ishuri naho uri muri Amerika naho muri Canada uka muri Europe uka muri Afrika bigisha ivyo kuva isi baho bigisha yuko umuntu agenda akiga agakora akaronka diplome akaja kurunda akazi agagoma akora rero ibya investissement entrepreneurship ntibavyigisha mu ishuri umuntu wese aribako d'ailleurs j'en profite pour vous dire ko internet spécialement Twitter turiko genda iconsidera comme une mine d'or urabona hajya bavuga ngo mwizahabu ngo mine d'or internet ni mine d'or abazi kwikoresha neza kuko niho wigira ivyo bintu vy'ubwenge utize mu ishuri bigufasha kwiga kumenya entrepreneuria kumenya investissement kugira ngo ugire ubuzima bwiza kuko urabona umwe wese yifuza kubaho neza agira ubuzima bwiza vy'amadetaye umwe wese cyo yifuza kubaho mu buzima naho nyene biva kuri culture biva kuri education umwe wese afite ses ambitions mugabo nta numwe adashaka kubaho neza ça c'est le point commun rero wewe dufate uri muri Canada uri muri Etats-Unis uri muri Europe ibyo Australia ibihugu biteye imbere voilà rero ushaka kuja kwinvestisa warabitsa amahera warakoze urashira kuri compte épargne canke urabika quelque part urafite quelques milliers de dollars quelques dizaines de milliers ou des centaines de milliers rero ukavuga uti jewe ngira nje kuba entrepreneur ngenje kwinvestisa kugira ngo ntere imbere nongere mfashe n'igihugu créer des emplois uko kameme objectif yo gufasha Burundi ni byiza je ndabishikiye cyane
kandi nkunda nzobikora igihe ndabishoboye. Mugabo urabona umu entrepreneur wari we wese kubera amahera uba wararuhiye utegeza kwanaliza les risques les opportunités. Ubiravye neza dufate nko muri Etats-Unis na Canada niho menyereye cyane, hari ama opportunité yo kwinvestisa uronka amahera wiryamiye, bijya twita donc make money while you are sleeping. Atana kimukoze ukemvesa amahera akaguha profit sans risque, zero risk, baraguha 10%, 10% zero risk. Ivyo bavyita ugiye kwemvesa muri ajya ma ETF ma index fund yo kuri Wall Street S&P 500, 10% par année tous les jours toute la vie sans risque zero. Donc niho gacuvuga uti cya amahera yanje ndayajana ahantu harimo risque kandi nshobora kuyashyira ahantu nshobora kuronka 10%, même 20%, même 30%. Ça arrive bivinge n'ubuci ubwenge ngene bikora, nicaye niryami atana kimwe ndiko ndakora, aho kuja kunigana n'abantu bantera ibibazo kugira ngo nkire na entreprise yanje canke entreprise yanje ikora. Donc je suis désolé, iyo nkuru David haje gutanga y'umuntu yatanze 5 miliyari. Ba écoute, hari ibyo bita due diligence, urabanza kugira ahantu uzeteza analyse n'ibindi. Urumva rimwe urita kumwiko mukame mugize déseré, hariyo déseré. Twese turakora amaherere dans la vie, mais il faut quand même faire ton travail. Ntuza kuvuga ngo blame, parce que warabyize gutyo wowe izaye ma opportunité, wowe izaye ma risque, ntufate trop de risque. Niyo conseil noba. Icya kabiri urumva ivyo byo kuja kwiga information ukaja kwimvisa wabigize, siniko ndigisha ama investe n'abantu bari très intelligent ufite amahera mingene yagera, ivyo ni ibibazo vyabo ntitubijamo cyane. Icya kabiri experience sinza kuja mu detail, mugabo ndayizi kubera j'ai vécu ça. Ikintu cya mbere uri gukorera mu Burundi bashaka kumenya plan d'affaires yawe. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, ntuzutange plan d'affaires yawe ku muntu numwe cyane cyane ku gihugu, kuko niyo ha plan d'affaires bazokwankira yuko wemvese bace bayikorera bayikopi, uko benshi barasa amahera. Hajya hayiro socrer la différence qui différencie les investisseurs namba plan d'affaires n'amasocre, uko aya n'amasocre nushaka kuja ku devoir te socre ingene uzogira entreprise yawe. Hamikiri nacho mu bisanzwe investissement ni progressif. Nushaka kuvuga ngo jewe ngo je suis capable d'amener 5 milliards hama ngo ugende yateruye ngo yakubite kuri konte mu Burundi uyashiye ku 5 milliards danku. No, urashaka gutwara 1 milliard mu mwaka, bigenze neza mu mwaka uzogashira ko 1 milliard. Je ndiko nabahama conseil nk'abantu bivuga ko nanka Burundi mbankeneye yuko atanumwe aza guta amahera yiwe kuko mukore. Donc benshi rero bitwa ko bari male bakabimvira yuko baraguprometa inka n'imirima, bakakubwira ko muzokora n'abazogushikira, mugabo icyo bashaka kuramwo plan d'affaires yawe. Adufate nk'ivyo vy'ingurube, akaro k'ivyo vy'ingurube umaze kuba plan d'affaires y'izo z'ingurube niyo yakigukeneye bashobora no guca bagenda bakoresha amahera yabo bakazorora bakabikora. Hariyo abatricheur dans ce sens. Maxime, simuze ko ari bose. Okay, désolé. Oya juste nashaka tuganire gato unkundire ndakubaza utubazo tubiri imbere yuko ukurikira aza kazane yacize ngaha ku murongo. Mbega abo bantu basaba plan d'affaires canke business plan ni bande? Mu mategeko biremewe yuko umu investisseur canke umu entrepreneur atanga business plan yiwe? Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, ikintu uvuga ati sont des préalables, les conditions qui doivent être réunies kugira ngo umuntu yisante en sécurité nko kugira investissement mu Burundi, zo bizahe d'après toi? Okay, ico ca mbere ca plan d'affaires nuko ntashaka gutanga des exemples personnels, nuko
iyo que ça soit un travail ushaka gukora hariya canke n'ibindi rimwe baragusaba en fait c'est un travail en fait plan d'affaires nk'ubu genda guhakarurira jewe mbwiye ngo ndagutegure plan d'affaires ya usine de transformation agroalimentaire ni ukuvuga ko mba ndaguhaye créalame ugira ugure usine uriko uranyumva ndaguhaye iyo plan d'affaires sishobora gusaba mwe $200,000 uriko uranyumva donc rero hari abantu babiyumvira yuko parce que bakuzi kandi bishoboye bashobora kugukoresha kugira ngo ubahe des informations bashobora gukoresha mu nyuma niba bakikeneye kuko amahera benshi barafite urabona fata bajya bafite inzu sase nka n'imiduga n'ibiki ama miliyari muri banki hajya barafite mugabo rero muri ja système ça dépend na les contacts que j'ai James ama contact benshi shaka kuzidivora ngaha ça c'est sûr que nukuvuga yuko igihe je nshaka kujana affaire hariya ndagira ntuze mes analyses nka contacta aba partenaires potentiels nkaraba la vie nkaba quelques idées ibyo shaka gukora abo rero niyo mu nyuma usanga bambwe hari abo bacha kubwira ngo ngo twarose n'ingene tuca tubikora n'ingoga ngo donc ibintu byinshi barashaka kubwira ibintu byinshi sinigera ndaja detail nuko ni wajya kwemesa mu Burundi ukagenda aho uzoca hose hazobamwo les autorités donc umuco cyari ko ndakubwira yuko ntuzogenda ngo wugurure ngo entreprise facilement ata une autorité yaciyemo no kuvuga ari umugambwe ari umuntu wo muri politique abo rero ba autorité nawo mu mugambwe imbere yuko meme utangura gukonkretiza niyo bazi gusaba ayo madetail y'ama plan d'affaires uyabahaye naho c'est fini niyo bafikeneye uko nawe barafite amahera hari abandi bacho bashaka kubikora ari ibintu byinshi no sishaka kubivugira ngaha me bien sûr hari ama projet menshi reka ndaguha kari karorero hari ama projet menshi y'u Burundi ashaka gukogwa n'umugambwe plutôt que les individus dahejeje ariko ntiwatwishyura akabazo ka kabiri Maxime nako ndabaza ni d'après toi les conditions comment dire préalables minimum zitegerezwa kuba garantie canke réunies kugira ngo zifavorize l'investissement préalable nuko l'entrepreneuriat privé il va complètement indépendant des organes du parti ou même du gouvernement kuko reka ndago karero jengiye kugura entreprise muri Canada cyangwa muri États-Unis ndayugura comme ça ari nkabikora nta numwe ambaza n'amahera nzoshiramo nta numwe ambaza n'ingene nzokora akokati bobo bari tellement libéral werugura entreprise wewe ukagenda ugakora ibitari autorisé gukorwa turabizi nta udandaza urumogi nta ukora urumogi mugabo ugiye nko muri industry umetriza ukavuga uti nka jewe dufate nkondi muri agroalimentaire ngiye gukora inizine kubisanzwe leta ntiyatwerezwa no kumbaza na kimwe uko nije nihombera njanye amahera dufate ngashikayo ngasanga nta regidezo nikora nta matara nta mazi nije mpombo leta ntakiba yahombe rero leta nibikwiye kuza no kumbaza c'est quoi l'izine njanye yo bo koresha documentation rafite documentation ni nabanjanye donc une entreprise illégale c'est la loi OK barashaka kuca bankurikirana mugabo anatanda jewe nitoreye amahera nkatwara nta muntu numwe mu autorité wo muri leta akeneye kuza kuraba amweke ndiko nkora ibintu bijanye dufate nka nikere ugiye gukora nikere c'est sûr ayo n'amamini d'or le nikere ivyo leta izo bimenye mugabo je njanye inizine de transformation agroalimentaire leta nikeneye kumenya ingene ndabikora n'ingene nzojana amahera n'ibyo nzokora ivyo ni ivyanje parce que c'est ça le libéralisme. Le libéralisme nous permet aux entrepreneurs de faire leur job parce que n'abantu bari intelligent ntuza kubigisha ingene bakora ibintu niba bihombera amahera n'amahera yabo samahera ya leta babajanye urumva babatwaye amahera yabo bategeza gukora ibikogwa batiriwe baratanga des explications kuri n'importe quelle autorité baragenda ku entreprise no tanga ubundi birorere mugabo umwanya wo kubitanga mugabo nico shaka kuvuga gikuru nk'ugiye gukira entreprise ya tourisme
akandi karorero uvuga uti jewe mu Burundi je vais développer le tourisme. OK, nukuvuga par exemple urashaka kuvuga uti jewe ngira abaturiste mu Burundi je nzobatembeza mu Burundi nzogura imiduga nkresi twebe ndabatire bazi none leta bikeneye mwiki ahubwo uzovuga iti twe tuzokorera taxe les impôts ku mahera uwo muntu azoba yinjije uko leta yo nta investment nini ya bazoba bashitse kuko uwo muntu azokorera ku bihari iko uranyumva icyo nshaka kuvuga yego cyane rwose donc ça veut dire que nukumenya les entreprises wowe ugiye muri mine d'oro na nickel uzovuga na gouvernement ça c'est sûr mugabo ukira une entreprise de tourisme nta leta ukeneye ko ubona aho uca hose amwe ke ukoze ikintu illegal. J'espère que vous avez compris icyo nshaka kuvuga. Tena bitahuye Maxime wowe wavuze uti mu Burundi comme hari nepotisme nyinshi comme au fait utera imbere ari uko uzinanye n'umugenerale canke n'umuntu wo muri systeme si byiza kubaha umugambi wawe kuko bobo bifitiye 150 maisons donc ayo mahera uzanye barayafise ahubwo bo bazaniye imitwe baca bakwekarta bakaca bavyikorera nuko je navyo exactement none kandi de toute façon naho wobanyegeza plan d'affaires yawe au bout de 10 mois canke combien d'années biriko biramarcha nta kibabuza kukwekarta nkuko babigiriye Sahabu dufate ko yanyegeje ivyo ashobora byose arugurura hôpital yiwe aragira iki aratangurira akora irabaho kone muri region nicabujije ko afungwa. OK, ça c'est une bonne question. Ivyo rero mu entrepreneur nawe atagerageza ba sino reka ndabivugire ngaha ndakubwira je ça veut dire que ngiye kwemeza mu Burundi sintwara amahera ntwara umutwe uriko uranyumva sintwara amahera ntwara umutwe nukuvuga yuko nigihe Anjuru bazobitwara ntibazobantwaye amahera peut-être bazobatwaye ivyo byumviro byanje ayo mahera yanje nteza kuyaprotege sinzi kuvyumva neza icyo shaka kuvuga je ndavyumva bijya wavuze nka bijya by'ama investissement ku ma ça dépend des industries biva ku ma industrie nk'ubu nk'umuntu agiye kwiyugururira pharmacie yiwe canke umuntu agiye kugira hôpital kujya kwa Sahabu canke uyo muntu yabagiye kugira tourisme kuki yatoja muri Botswana canke mu Rwanda canke handi hantu hari abantu bafite imitwe iri mizima batazogutoteza ngo nuko bazaniye amahera kandi yuko uri gutungira iwabo kuki two kwizirikira ku bantu de toute façon OK nko muri étape kijya gihe ubufaransa bwatwagwa n'abadagi muri gihe none je ko nkora entreprise ubona nayugure mu Burundi nayigeze kurira mu Burundi ava mugabo sishora ivyo n'umu entrepreneur ateza kumenya due diligence yiwe. Due diligence no kuvuga yuko ategeza kugira ces analyses jewe mfite $100,000 yo kuvuga priorité reka ndatwara Burundi aujourd'hui alors que nshaka kuronka hani nshaka kuronka 30% chakane nkayaronka kandi ata risk zirimo urumva ivyo mu entrepreneur wese ariko ivyiwe hari gukora amaerere twe twarakoze amarere twe turakora amaerere mugabo ndiko nakubwira yuko hariho des handicaps kubera ivyo bintu bya Sahabu heje kuvuga ni ibintu bituma bidekuraje abantu gufata entreprise ushiramo amahera menshi hariya je nico gituma nakubwiye ni par exemple je peux toujours investir mugabo mes risques sont très calculés. Voilà, urakoze cyane Maxime. Investissons avec des risques calculés uravuga ati plan d'affaires mu rufunguruzo ni secret top secret ntanyegeze ikindi cya gatatu uvuga ati munagire investissement progressif ufise umutahe w'ijana ku ijana ntuyaterure yose ngo yatware rimwe izo ni conseil pratique kandi zifasha turagushimiye mwugare micro mubikundiye twakire ukurikira kazane nawe turazi ko ibino bibazo ubizi cyane ka ubitahura turiko turaganira ku bya perspective d'avenir cyane bijanye na investissement mu gihugu cacu turaba les contraintes les risques les opportunités nawe ugire ico tubwiye tuca tubagira ko twakira n'abandi bose badushikiye muri kano kanya tubifuriza ikaze muri kino kiganiro. Murakuze kazane mugure mikro tubwire ico mu vyumvira ko nico mu biziko. Ndabashimiye
ku kanya mu mpaye kandi nshimira Reynolds na Landry baduteguriye space Antoine nibaze ko ikiganiro gitanguye neza dutangiye kuvuga entrepreneuriat kuko niho vyose ngira ngo bipfira canke bigakirira n'ibindi bibazo byose twisangamwo nibaze ko biba vyahereye ngaho en tout cas sinibaze ko ari byinshi mpava nongera ko cane uretse ngira kuvuga ku mapoint Maxime yoba atavuze mugabo ikintu Maxime ya conseil n'ikintu kigoye cyane ko udapartage plan d'affaires yawe cyane cyane imwe mu mpamvu bituma abantu bapartage plan d'affaires kenshi baba barondera financement urumva rimwe usanga uri obligé kuyipartager ko hamuteze kuyipartager ko kugira ngo ushobore kuronka financement ushobore gukora umugambi wawe ushobore gukora budandaze ari ufinance yani ma projet ya finance ikibazo nibaza ko iyo dutangiye gutakaza icizere cyane ko tudashobora kwizera abantu bari bakwiye kwizera ubundi mu bisanzwe ntibinakenewe ko umuntu akwizera hateza kuba hariho amategeko akingira umu entrepreneur cyane cyane mu gihe ushoboye gupartager ntuzenya plan d'affaires yawe amahirwe menshi nuko amategeko arategekanya ibintu byinshi ari ikintu bita par exemple memorandum of understanding ni c'est un document juridique ushobora gupresenter ku bantu bagiye kukumiriza ko ugiye kubapartager ushobora contacter nk'umu avocat d'affaires akagereza kwidraftinga mu norme cyangwa akishyira amatere mushaka kugira ngo ishobore kuguproteger ku muntu wese uza guha iyo information n'umugambi wawe mu gihe wogira icyumviro ko iyo muntu by'ukuri yo bari karagereza kuguca inyuma agerageza gukora ibyo washaka gukora mu kwiba umugambi wawe uzoshobore gutwara ya document yasinya ko mu kwemera ko atazopfa ashoboye gukora umugambi wawe nkuko mwari mwarabivuga ntakigasha c'est des documents nk'izo donc mugabo urumva document mu Burundi nta valeur ifise mu gihe ubutungane butigenga nco gituma bavuga bati il faut ko hagerageza kubaho ubutungane kugira abantu bagirire icizere des contrats d'affaires ziba zakozwe kuko umuntu atagiriye atabutungane buhari donc les contrats nta valeur zisubira kugira urumva donc il faut qu'il y ait un cadre juridique d'abord kugira ngo umu entrepreneur yumve ko ari karakorera ahantu yumva ko yizewe ariko ikintu nashaka kuvuga gatoya imbere kumwe guca tuja kwibazo binini intervention nza kwigaburamwe ibice bibiri ubureka manze mvuge gatoya ivyari bikenewe ubundi kugira ngo igihugu gishobore gushiraho canke gitegekanya environment ishobora gutuma aba entrepreneur benshi bashobora kuza muri ico gihugu ikintu cyambere ndibaza ko cihutirwa mbere na mbere nico bita stabilité politique canke gouvernance imeze neza donc il faut ko habaho ubutegetsi butahura d'abord buri mu murongo w'ingene urudanza teze gukorwa ivyo navyo ngira ngo iyo niyo parti nza kugaruka ko mu nyuma iyo reka abana shaka mbenda yereka mugabe il faut ko habaho stabilité politique habeho gouvernance tuvuga stabilité politique turavuga intwaro zidahungabana tutamba twumva ko hari amacoup d'état atantambara zihari atabantu bagwanye hagati y'ababintu babiri barongoye ubutegetsi ngo bahungabanya abantu bose bashaka kuinvestisa donc il faut ko habeho stabilité politique ica kabiri il faut ko habaho infrastructure de développement iki rero nibaza ko no kisibdiviza ama secteur atandukanye musanga ibihugu byose birashira ama objectif bikianaliza bikaraba ico bita comparative advantage ahantu igihugu gifise beaucoup plus amatu par rapport ibindi bihugu bibanyi canke abandi ba partenaire muri commerce baba basanga bari bakorana kugira ngo gishobore gufixa ama priorité yaho gishobora gutangura kwifokaliza mu kuinvestisa aho rero mugabo kenshi hariho nk'izidwi cyane zihutuga abantu bose baba bahuriye ko hariho donc ama infrastructure ya transport amabarabara energie yo tuvuga amabarage yo tuvuga ama réseau de communication ko abantu baronka wifi meze neza baronka donc connection meze neza abantu bataburi gitoro ibintu nk'ivyo n'ibintu d'abord bikiyo kwihutirwa cyane gose yuko biteza kuba bihari ikindi naco ifo ko haba hariho système éducatif nziza donc abantu abanyagihugu bari kuri iyo marché mu entrepreneur yiteguye kuronka abakozi baba abantu bafise ama skills bafise ubumenyi bu permettre mu entrepreneur kubakoresha kugira azobe competitif muri marché agomba kujana n'ibidandazwa vyiwe aho rero urumva ya des politiques sur l'éducation teza kubanza kuba zarakozwe zarashitsweho ivyo byose uri mu entrepreneur abikeneye parce que mu entrepreneur agomba kwangaja amatara ya mbere ashoboka muri marché ari karakoreramwo kugira zo permette gushobora kugira confiance nziza mu hari karagerageza kugwanira ikindi naco il faut ko habaho sinico nuko no vyita disponibilité y'amadonnées canke vyorohera abantu kugira ubushakashatsi mu bantu bashaka gutanguza imigambi nk'akarorero iyo ugiye kwinvestisa nk'ahantu cane n'ama projet manini muri plan d'affaires mwe mu bintu birimwo harimwe ama prévision ukora mugaye ama prévision abahagaze cane ku madonnées historique yagiye aratangwa muri ico gice uri kurakoreramo donc il faut ko haba disponibilité y'amadonnées umuntu ashobore kugira donc des recherches sur investissement ziri zoroshe kandi zitagoranye kugira ngo umuentrepreneur atangure gutangura gukora neza atangorane hari hama hakaba hariho aussi environnement isutena aba entrepreneur no kuvuga uhereye ku mukuru w'igihugu
gushika kuba mufasha muri leta ihari baba ari abantu batahura umu entrepreneur ico arico ahubwo baba bari prêt no kumusutena naho yogira ingorane ahubwo bagerageze kumwepora mu bihugu biteye imbere ho urabona yuko bagira n'ibintu byo kubailinga ama entreprise agomba hombe ni juste ko habaho leta itahura yuko iteza gusutena umu entrepreneur parce que umu entrepreneur umuntu akera akazi iyo umuntu akora akazi rero hari ibintu binini n'abari karakorera igihugu hariho gutakazi abantu imiryango ikagira imibereho yisununuye ibyo byose biri mu bintu binakontribua cyane kugira ngo icyo twita la sécurité y'igihugu cyangwa umutekano nawo nyene w'igihe kirekire ushobore kuba garanti cohésion sociale ni kibo mu bindi bintu bikenewe parce que l'entrepreneur ntugomba gukorera ahantu abantu bama baryana umwanya wose wana nkabijya byabaye muri Kenya la fois passée bon heureusement ko ubunye byabaye beaucoup plus pour une raison canke une cause yinifye abantu gusomba bimwe byaba muri 2008 abantu batangiye gucana nko bapfa ubwoko nka bimwe twumva byabaye muri kahise iwacu urumva si byiza ku entrepreneur parce que entrepreneur agomba hana ashobora kugira beaucoup plus de prévision agire une notion ya predictability ashobore kuraba muri kazoza avuga ati mu myaka 5 iri imbere nzoba nshoboye kuronka umwimbu ngana gutya par rapport y'amahera n'investisha c'est très important kubera amahera menshi mu entrepreneur aza gukoresha hamwe twahera urumva n'amahera bari kwideni ashobora gufata ideni ry'igihe kirekire ry'imyaka 10 imyaka 5 bifise taux d'intérêt soit variable canke iri fixe mugabo ateza kugira des prévisions zimupermeta ko atazogwa muri erere mu gihe hoba habaye ibintu nk'ivyo byo gutangura gucanamwe imbere mu gihugu bivuye mu banyagihugu na politike zitari nziza ikindi naco ni nohereza ko ngira ngo ni nka bibiri nohereza ko kimwe cyo novuga ni il faut kwabaho des structures nziza za service za santé publique parce que l'entrepreneur nko mu bindi bintu ushaka ntugomba ko abakozi bawe bagira ingorane z'amagara babura ahantu bivuza canke nawe uri umu entrepreneur uri nko mu étranger ugomba ama standard ari hejuru cyane y'ama soins de santé ntuzibure ngo usanga umwanya wose kurava ku kazi ugiye kwivuza mu gihugu kibanyu utumwanya mu bintu nk'ivyo hariho ibintu nk'ivyo navyo n'ibintu bikenewe cyane umuntu bagomba kubona cyanyuma naco novuga ni amahorasyon meza y'igihugu n'ibindi bihugu cyane cyane mu rudandazwa ko haba hariho donc ama coopération hagati y'igihugu uri kurakoramo n'ibindi bihugu donc igihugu iteza kwiyasura ko gifise raison nziza cyane de commerce n'ibindi bihugu bibanyi bipermette mu entrepreneur iyo aje gukora muri ico gihugu ko non seulement ashobora ku accéder donc kugira access kuri marché mugabo ashobora aussi kugira accès ku marché yandi ivyo bihugu biba bikora n'igihugu aje gukorera mu bibiri muri kamendageza ngaho kuri kubisabwa n'igihugu ngira igihugu cyo kubanza Kazan utaraja kure je m'excuse nayo sike akabazo ndamubwira iyo financement ayikura mu Burundi canke ayikura à l'étranger kubera ni waba ushaka gutanga plan d'affaires mu Burundi no kuva ko buri kurondera financement mu banki yo mu Burundi none nivyo washatse kuvuga bon icyambere tugiye muri côté ya financement sinibaza d'abord ko le système bancaire yacu na système financier en général imaximiza le potentiel arikwiye kugira bon si vyari bikwiye kuba bimeze uko byari bimeze je mbona ko hari opportunity nyinshi d'abord yo kushobora kudisponibiliza les capacités d'investissement et de financement mu gihugu tutabanza kwimvira ama investissement buye hanze bon aho rero tujya mu bintu byinshi la politique monétaire n'ibiki byose ça je peux pas vraiment ngomba kwinjira cyane mu detail muri umwanya mugabo n'ushaka gukura investissement mu bisanga entrepreneur ntateza gusa kudependana kuri financement intérieur y'igihugu mu gihugu kimwe ateza aussi kugira accès ku ma investissement extérieur cyane ku mafond manini abasanzwe ziko afisa amahera ashobora gufinansa ama projet manini cyane parce que ari ama projet manini twebwe nk'igihugu dufite PIB ingana gute 3 milliards de dollars peut-être avec contraction twageze ku mwaka uheze n'ibibazo turimo ishobora kuba yarakorotse ngira ngo sinzi ama estimation mugabo de toute façon harabaye ingorane ni economy ntoya cyane idashobora gufinansa ama projet manini nk'ama projet minier n'ibindi byose bitandukanye bishobora gutwara amahera menshi biba bisaba ko ugerageza kurondera investissement extérieur kugira ngo niwe tufe ya mahera make yari imbere mu gihugu donc bon ce sont les deux c'est pas si mvuze guseka ari imbere mu gihugu ariko ndavuze ko n'ama investissement ari hanze kenshi ama investissement avuye hanze abavuye mu ma système meza bari bien structuré akurikiza amategeko ushobora gusanga ari même géré d'une façon très professionnelle ku buryo udashobora kugira ingorane cyane mugabo ni donc financement navuga ishobora kuba impande zose mugabo roko nibaza ko souci cyane yari kuri investissement intérieur dufise mu gihugu Kazane sorry je sinza kukugora n'amakesyo menshi sivyo question ya mbere nyene irimo nyene ya mbere iri en deux parties iyo liste waduhaye ni ama conditions canke critères zingahe bon navyimvire par hasard peut-être ngira navuze nk'ibishobora nka bitandatu canke indwi bon sinzi bon
bishobora dufate ko kurenga ari mugabo nk'ibintu indwi bishobora sivyo kurenga mugabo ni juste byo natoye biri hafi mu sasa mutwe muri ivyo bintu indwi wewe ubona Uburundi bukwiza bingahe iyo point reka nzo kigaruka ko mu nyuma nibaza ko ntari prêt kwidevelopa ko nyene parce que niyindi ndofatira umwanya kuvuga reka ngira ngo okay canke ho basi hari ikibazo hari na kimwe muri ivyo bintu byose indwi watubwiye Uburundi bukwiza ikibazo si ikibazo ko Burundi bufise ico bukwiza ikibazo d'abord ifo kwibaza hapana Burundi pardon ndihenze basi leta y'u Burundi ubona ifise capacité canke ishaka canke uburyo bwo irabufise yanka kubukoresha me ubona iri mu nzira yo gukwiza izo critères watubwiye je sinibaza yuko ibintu dushobora donc sinibaza ko je nibaza ko iyo uraba ama consequences tubamwo ivyo turimo no munsi sindi mu bantu batizera yuko c'est un jeu de hasard non birafise iyo biva hari impamvu hari abo biva ko hari gituma bibavako so rero ushatse kubaza uti barafise ivyo bintu nta kuntu baba bifise ngo tube muri byo turimo no munsi birumvikana ko hari ikibazo urakoze cyane arahugira ongere ko kaza sinavuga ko ari leta y'u Burundi gusa ifise ikibazo hari ingorane iyo bavuze ari mu bariko bakunda gutanga impanuro mu bijanye na governance bakavuga ko dufise crise ya leadership ajya sinzi icyo abantu batahura mugabo n'ikibazo kinini gikomeye cyane gishobora kugenda ku generation nk'abiri ou même plus mugabo hari ingorane ikomeye cyane ya leadership dufise abantu mu bigaragara no biboneka batigeze bategurira intwaro badafise donc nco no kwita gutahura kwibanze mu by'intwaro n'itunganyo ry'ubutunzi ico ni kibazo gikomeye ivyo tubamo byose birefleta iyo faye iri mu barongozi kandi iyo si malheureusement abantu bespera bizera ko bigiye guhindukamo hari ibintu dahindura ku muntu akuze hari impamvu igituma bidashobora guhinduka parce que hari amakombisiyo ndi muntu aba afise abloka vya bindi byari gushobora gutuma ahindura ivyiyumviro ku buryo umwanya uri kuragereza guhindura umuntu akuze utuma uri kuragereza kumuhindura uyo muntu ahubwo ukamusubiriza ubundi nivyo byo bavyoroshe kurusha murakoze cyane kazane twibutse ko tugeze isaha 2:47 i Bujumbura cyo kimene Gitega dusubire duha ikaze abari ushitse ku murongo muri kano kanya turiko turayaga ivya perspective d'avenir cyane avec en rapport avec l'investissement dans notre pays mu gihugu c'u Burundi turaba les risques turaba les opportunités turaba l'environnement des affaires tukaraba nico bamwe n'abandi bavyumvira ko tubanze dushimire abamaze kugira ico batubwiye David Lionel Kazane hamwe na Maxime n'abandi tubabwira ati ushaka kuvuga ntiyitinye ijambo turaritanga ko wese yarisavye kandi n'abashobora kwandika mwandike namaze kubona ama commentaire amwe mu kanya duba tubasomera mushikirize n'ibibazo kumbure turaza kubisoma abafise micro badufashe kwishura ariko ni mwaronka akaryo mucishemwo akajisho muri commentaire musome imwe ko irandika reka rero nabo twumvirize ndondeza mangetengete nabo tubwire icavyumvira ko harakurikirwa professeur Libéral Ntibashira kandi hamwe na Jean Claude murakoze murakoze Landry ku ijambo mbanze gushima abateguye kino kiganiro ni ikiganiro gikenewe ndashimiye n'abamaze kugira ico bavuze narinze ngo ndaza kuguma numviriza ariko hageze igihe ndavuga ati reka nanje ngende ngira ngo hashobora kuba hariho abariko barumviriza bashobora kuba bari muri état d'esprit nigeze kujamwo kera hanyuma nobabwira ingene vyangendeye nabo ngira ngo byobafasha kwidesida jewe narabaye imyaka itari mike mu Bubiligi hanyuma nk'uko n'ubu mvuga n'ico gihe naravuga ku bintu bijanye n'u Burundi kuko nyene nifuza igihugu cacu cogenda nkavuga ndi mu Bubiligi hanyuma nkaguma ndonka les mêmes critiques ivyo byose uvuga ubivuga uri hanze ivyo byose uvuga ni kubera uba mu Bubiligi ko kudataha ingutaha kubaka igihugu cawe jewe rero ndi muri ba bantu batashe 2014 narasezeye akazi kanje nakoramwo by the way nari umumenyesha amakuru mu Bubiligi nanavuga n'amakuru na muri televiziyo yo mu Bubiligi ndabisezera byose ndadandaza ibintu byose mfise mu Bubiligi ndatekera utwanje ndavuga ati ndagiye kubaka Burundi kandi nagiye kubaka Burundi mvuga nti ndazi ko mfise potentiel yo kubaka igihugu ngiye ntavuga ngo ndafise ikintu kiri determiné ngiye kubaka ndagiye
hanyuma nzobanza mbeho i Burundi nari mfise uko naziganije nzobanza ndabe mu bintu byose mushobora gukora n'igiki noherako ico navuga nti nzogenda ico nzokora cyose nzogenda kugikorera aho navukiye aho nakuriye kubera yuko je suis persuadée yuko igihugu cubakwa n'abacu nanjye navuga ati reka ngende kubaka nimba ari ico ngiye kubaka nzocubakira aho navukiye ngaho ndafashe indege ndagiye no kumutanga Sud ngo ba ndanga Sud haraheze haramara igihe nkihashika ndaraba ndavuga ati je mu bintu noba maze gukoramo mu bintu mfisemo ubumenyi ahantu namye mfise indoto yuko Uburundi dukeneye centre culturel y'abarundi kuko nari narakoze muri centre culturel y'abafaransa naragenda mu y'abanyamerika naragenda muri centre Jean Kamenge y'abataliyani ndavuga ati niki gihugu kuko umuco ni ikintu nkunda cyane rwose ndavuga ati ifoko turonka ikintu natwe c'abarundi nta cari gihari ndavuga ati reka tugitanguze kumutanga Sud turafatana n'abandi aha rero niho ngomba yuko umuntu amenyera ama difficulté umuntu agira ikintu ico gihe ntari conscient nuko Uburundi uko je naronse ako karyo ko kuja hanze bose ntibagiye ukorera muri cadre abenshi basigaye i Burundi hariho ama réalité basigayemo wewe ushobora kuba wumva mugabo utazi ingene bayabamwo au quotidien gato kumbura imbere yuko agaruka nagarutse c'est bon more okay ibintu vya mbere jewe vyangoye ndiko ndakorera i Burundi no gukora donc un centre culturel ukora utazi ibya yitwa mitwe twahise mitwe candikwa ni we meet gicuritse kuko twavuga ati ko duhuye duhane imitwe la logique yayo ndashobora kuyibabwira kuko ndacafise icizere yuko wari wose ashobora gufonda mitwe ahari ni Burundi navuga nti abarundi baba hanze baragenda bakaza baje gutembera i Burundi bakamara izo ndwi zibiri canke ukwezi bakaguma batembera bakaguma banywa bakaguma baramutse inshuti bagasubira inyuma ataco babigishije abasigaye ngaho navuga ati hari umugano uvuga ngo akanyoni kagurutse katagurutse ntikamenya iyo bweze umwana wanje navuga ati none iyo kagurutse kakamenya iyo bweze ntikagaruke kubivuga bimarira iki abandi navuga ati uko haje umuntu wese muri diaspora azombarira ati jefise umunsi umwe jefise 2 heures jefise nashaka gusangiza ubumenyi hari ikintu wewe wabaye hanze hari ikintu wowe hanze ufise ushobora kwigisha abantu bari Burundi kandi bakinyotewe kikabahindurira ubuzima kandi le fait yuko kibigisha wewe ntaco bigutwara kuko n'ubundi sivyo bikubeshejeho ugira usubira inyuma naho wowe ukora muri McDonald's hariho abantu bakora isuku i Burundi canke bakora ibintu byo guteka ushobora kuzuka avuga uti wewe mbarira gushaka abo nyene je ngende kuba kuronderera hanyuma ubasangize imitwe ya nuko twakora ivyo bintu rero twebwe nkonde twabikora twari twarose aho dukorera ndashimira umuvyeyi wanje yampaye aho dukorera turashiraho internet navuga ati abantu ifoko bagira access kuri internet ugira access kuri internet gute udafite amatara ukazona amazi aracitse donc gukora utazi ikintu jewe canshoka ofete nagiye kubona au quotidien ni ubaho gute utazi rendez-vous yajyari amazi azoza canke amatara azoza ubu hongeye ko n'igitoro ivyo oye jewe ni ibintu kimwe perturbe ndavyibuka kuko navuga ati none ndapanze gahunda ndayipanga gute ibintu urabikora bigapfa ukubaka ukagira programme ukagira amafiche bigapfa ubibona kubera yuko context y'amatara yo nyene ishobora kukononera ikindi kintu donc umuntu yogomba kuja gukorera i Burundi amenye yuko ari n'amaherite abarundi babayemo bobo bashobora kuba batekerereje mugabo wewe bizokwafekta kuko ntavyo menyereye ujova hanze ivyo vyonyene n'ubutegetsi atani ico bugukozeko birakumena umutwe vyonyene donc ubu uyombaza ati genda ubisubiremo
sindi certaine yuko noshaka kuja gukorera ikintu na kimwe dans un tel contexte ahubwo j'admire abantu babishobora. Ikindi kintu naco nabonye i Burundi hariho mentalite y'abarundi ukungene imeze. Nk'ubu je ngaha muri Canada ngize company yanje, ngize entreprise yanje, uwo tubana mu buzima busanzwe ntagira incidence kuri company yanje. I Burundi tout est lié, ikintu cose kirashobora kuva hanze kikakwicira entreprise atanaho vyari bihuri, abo mukorana bagahinduka bakakujuja par rapport y'ikintu atanico bihuriyeko na entreprise, kandi bakakwicira na projet bigakunda atanaho bihuriye atasanze nyine, kandi bariko barakunda n'ivyo wariko urakora. Ukavuga uti ibintu vyose biri interconnecté, biri relié n'iyindi mico. Est-ce que ni mico ikwiye kwigishwa abantu guhindura? Est-ce que ni moi je me demande encore ingene bigenda. Ikindi kintu naco menyera, kuko nariko ndakora muri centre culturel Mitwe, muganda nifise na agence ya communication nakoreramo. Menyera yuko soit uriga kubaho uza urarenganywa aho ugiye hose, soit naho tu vas perdre ton temps wama muri sentare. Ni ukuvuga iki? Urashobora gukora donc akazi waronse waganije marché, hanyuma ugaheza kugakora bagaca bamara nk'amezi 8 bataraguhemba, and it's okay. Abantu bari muri business barabimenyereye. Nuko nyene wewe wateguye, urazi yuko company yawe nyene iriko irakora, urafise ama dépenses uteza gukora, urazi ko hariho ayo mahera uyakeneye kugira ngo uyashire mu bindi bintu. Ça va au rythme. Gushika ubu ntigeze ntahura, kandi nkavugana n'abantu babikoramo bakamengo ni ibintu bisanzwe cane gose. C'est tout à fait normal yuko ukora ikintu ukagikorera, dufate ONG kanaka canke organisme kanaka canke même leta, hanyuma muri contrat biranditseko yuko après réception du travail bazoguhemba au bout de 30 jours, mugabo ukamara umwaka wose bataraguhemba, kandi ukamengo ni ibintu bisanzwe. Wewe ayo mahera bakazoza kuyaguhemba utanakibuka, tellement waragiye kwishuza uraruha, nta protection nimwe ihari. Uravuga uti none nzokwama donc mfise contrat 5 zose ziko zigira gutyo, umva ngira mfata umu avocat name ndiko nditwara, name ndiko ndagira ko avuga uti j'admire abantu bakora muri iyo contexte, sinzi ngene babigenza. Ariko umuntu uri hanze uvuga uti je ndagiye gukorera i Burundi, umenye ko ugiye gukorera muri ivyo, kandi mbona umengo ikintu conyene coshobora kubihindura. Burya bavuga ngo umwiza uva ibikuru ugakwira hose. Ni amategeko, ni décision ziteza kuba. Il faut ko habaho une culture yo kuvuga ati un contrat c'est un contrat, utayirespecte urahanwa. Mugabo iyo culture ntayihari depuis le sommet, ntayihari gushika hasi. Donc wewe urashobora gukora ugakoresha abakozi bawe, hanyuma c'est à toi yo kurondera dans tes fonds propres ingene ugenda guhemba abakozi en attendant yuko umudirecteur kanaka canke umudafi w'ahantu azodenya gushirako signature y'amahera hari atari kwava mu mufuko wiwe. Ivyo bintu rero uravuga uti none umuntu akora business gute? Ndiko ndumviriza Resama Fabrice ariko aravuga, Fabrice ivyo yubaka amazu, nkumva ibintu vyose ariko aravuga nk'umumengo ça résonne. Ndafise expérience imwe najeyo kuri ivyo, nkavuga ati en fait on doit reconnaître yuko abantu baba bariko bakorera dans un cadre il est fou, itari propice n'ugutaha, kuko ici le monde est ouvert. Uravye Burundi na gahugu gatoyi cane gose. Si on te fatigue comme ça mu gahugu gatoyi, tu t'en vas. Jewe ça a duré. Ikindi kintu nize ngarukako ni ivyo bintu vyuko le fait yuko watashe wagize iyo company yawe, wagize iyo entreprise yawe, uteze guca wiga kuba umuja. Ivyo ndavyita kuba i Burundi kuba umuja no kuvuga iki? Pour ton entreprise nimba ukeneye yuko irama, ntihagire ikindi kintu na kimwe uza kuvuga ca politique,
ntihagire ikindi kintu na kimwe uza kwitamwo ngo uvuge ngo uratanze ton opinion ku kintu kiriko kiraba ku gihugu. Le fait yo gutanga opinion ku kintu kiriko kiraba mu gihugu birashobora kuba ingaruka mbi, ukiretrouva nkanje haheze umwaka umwe même pas n'igice wabaye impunzi, wavuye i Burundi, vya bintu wariko urashiramwo umwanya, vya bintu wariko urinvestissamwo ça tombe à l'eau, bikagenda. Donc uvuga uti je ndagiye kwinvestisa mu Burundi, ndagiye gukora mu Burundi, nja nemera no kuhomoja, nja nemera yuko ubu uye je vais me concentrer, nzoraba ibindaba, hamwe bavuga ngo nzoraba ibinyubaka. Je narabonye abantu baravye ivyubaka twari kumwe, vyitwa ko twatashe ico gihe twese ngo tuye kubaka i Burundi. Jewe d'accord, mama naracumuye ndagenda mwibarabara, ndagenda muri manifestation nisanga ari impunzi, bo basigara barubaka, none sindabibona biriko birabomoka vyose. Donc ndavuga ati est-ce que je donnerais conseil ko umuntu agomba gutaha nyene kuja kwinvestisayo, kuja gukora ibintu hama kiyokipa ivyubaka. Bon, c'est un choix, ugende ubimenye, mugabo umenye yuko hari ibintu utavyitayeho biragaruka bikagukurikirana, kuko nabo mbona biriko biratemba kandi hanyuma ndabe kuri liseni nageze ikindi naco nari nakivuze n'umwanya business ikorera ko vuba ico kintu nimba turi le pays le plus pauvre au monde, hari impamvu, hari ibiva ku nzego ariko byarakwiye mu gihugu cose, ni ukungene bikorwa. Donc nta domaine n'imwe ugendamwo ngo uvuge urumva ngo j'ai commandé des bureaux bambariye ko zizoda dans 2 semaines, hama ngo ucuwiganye ko zizoda dans 2 semaines. Oya, ni à titre indicatif, 2 semaines irashobora kuba 4 mois, ni à titre indicatif, kandi iyo 4 mois barashobora kubarira yuko vyahindutse n'ibiciro. Donc ibintu byose biri vraiment navuga c'est catastrophique. Est-ce que ni président wenyene afise uruhara rwo kubihindura? Oui, je suis persuadée yuko inzego, donc le leadership y'igihugu ariyo ifise solution kuri ivyo bintu vyose gusumba abantu individuellement boshobora kubihindura gute? Boshobora kubihindura mu guhaguruka kwiyamiriza inzego zidapermeta un cadre umuntu akoreramo, tout simplement. Kubera ko kuzigumizaho ni bimwe mpora mvuga nti ni kuzanzama. Donc aussi longtemps que la majorité y'abarundi bariko baramenyera kuzanzama, même le business, même l'investissement vyose bikorerwa dans un cadre de kuzanzama, et c'est pas propice aux affaires. Or ubu le monde est ouvert. Umaze kuva i Burundi, c'est là où tu te rends compte. Maxime yariko arabivuga, tu peux investir muri États-Unis. Ayo mbere ukavuga ati pourquoi je vais investir dans un pays qui va pas? Turagikunda igihugu ariko ninde qui a envie de perdre son temps ariko agenda kubaka ibintu bice bibomoka bukeye? Qui a envie de perdre son temps agenda kuinvestisa amahera mu bintu ayo mahera ashobora guca mubera uburozi, hanyuma akisanga yafunzwe? C'est très difficile, nivyo nagomba gukontribuwako. Merci Pamela, merci Ndondeza. Donc hariho uwanditse ati ni ikintu bita PISTEL, donc political, economical, social, legal and environmental. Muri make icuka ca politike, c'ubutunzi, ca social, hama ca juridique hamwe na environnement. Ati mu Burundi nka byose ni 0%. Donc yavuze ati ngira niyo resume mwari mushatse gutanga. Hama umuntu yari censé kuturejoindre dès le début du space yitwa Fabrice, niwe yari yarashatse kuinvestisa mu Burundi nko mu diaspora, arataha malgré la crise ya kijya gihe, je crois que c'était 2019 ou 20, araza kutubwira. Hama vraiment arajya umutima amenya, aravuga ati après tout l'argent n'a pas d'odeur ni de couleur, reka ngende iwacu mucanyi yibarutse mperere agacumu k'ubumwe. Reka tumuhe quelques minutes atucire ku mayange témoignage yiwe, hanyuma tuce duprocéder ku bari baje bose. Si vous êtes d'accord, munshirireko agapouce les intervenants, tuhe ijambo Fabrice. Pouce ya mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Good. Fabrice, ijambo ni gwawe. Mwiriwe mwese. Mwiriwe, karibu gose. Murakoze cyane. Nashitse ncero gatoye ko nari mu mirimo yindi nari nakubwiye ko nshika ntebe. Nkuko wari wabimbwiye
muri 2018 je nabatashe ngiye ko investisa naronse amafaranga make nari nakoreye n'ibindi naronsemo amafaranga yose nagize investissement ko nayacisha kuri konti ivuye konti fise ngaha homba iburaya muri Sweden ndashira kuri konti yiwanje i Burundi mu mafaranga y'amadolari muga nkishika mu Burundi ingorane ya mbere yashikiye nuko nashitse sanga ata amafaranga ariko kuri konti yiwanje bakambwira ko bayarotiye ntazi umuntu yaronse ko access nagiye ntwaye n'amakarne de chèque bija mu by'ukuburana gutangura kugira projet y'ivyo nzokora n'ivyo nzofasha kwani niya name nkorera mu bintu bijanye mu bintu vya sport bijanye basket n'ibijanye muri gym niho navuga ati guteza imbere igihugu cacu dufashe abo tuvukana urungano ducishije mu bintu byo kwinonora imitsi muga uko navyiyumvira siko vyashitse nashitse gushikira mu ngorane nturonka ayo mafaranga imunyaho hagacazamo ibindi bibazo mu nyuma nkatabwa muri yompi amafaranga sinda yaronke mugabo Imana irakinga ndataha nkuko numvirije bose ba Maxime numvirije Pamela bakazana uko bariko baravuga nako twogenda mu mahanga ngo hama twibagira aho twataye uruzogino kugira ngo zokwame turiko turiruka twiyumvira yuko ushobora kuja guteza imbere igihugu no gufasha abahasigaye mugabo wa mwanya utashe ugarutsa guca usanga uko igihugu wagisize cyasigaye kirahindagurika atariho ibintu byinshi cyane gose naho bumaze imyaka itabari myinshi ariko nk'imyaka 5 bigaca biba ikibazo muri ivyo bintu vyose ko hariho n'uwo nabonye mu intervene yanditse muri message ngo abantu baza ngo bavuze ayo mafaranga ngo abaswaganye umuntu amafaranga aza yazanye ayo yakoreye yafashe n'ideni mugabo washika kuri ico gihugu nkuko bavuze wacu usanga wagiye mu bindi udafise kanaka umuntu muziranye ari mu nzego kugira ngo agufashe ivyo ugomba gushika ko mu byo uzoza gukora umuntu yagerageje kuburana mbwa ntaco vyakuyemo inyishu muri ivyo vyose umuntu gufungwa arafunzwe ivyonye murabisimba mugabo ni nkuko numvise benshi bavuga ngo twogenda ko investisa mu bindi bihugu kubera iki tudashobora kwiyumvira guteza igihugu cacu imbere nkuko tuzi ko kiri n'inyuma hariho abantu benshi baba bikeneye ko wiyumvira ati je ninatera imbere n'igihugu ciwanje kigatera imbere mugabo umaze gushikaho gaca usanga reality hari sico kimwe niyo baba we wiyumvira umva hanini n'ivyo hari ofisemo ikibazo yombaza nkamubwira mu byo naringiye ko investisamo mugabo ico no kubwira coco yuko amafaranga washize muri konti yawe muri banki waja kuyasaba ntibashobore kuyaguha kigaca kiba ari kindi kibazo kigoye ngaho kumbura ro bifise mu kuboko nkuko bavuga ati tugereza kuba ufise umuntu ari hafi yawe ari mu nzego ziri hejuru kugira ngo ivyo ugomba gukora vyose bije mu mbere wowe bifuza murakoze n'ivyo nta byinshi norenza ko si c'était à refaire wobikora canke wovuga uti Imana irandinze akabi kuri jewe si c'est à refaire kuvyo naciyemo mu nyuma narasubiriye gutaha muri Afrika ndamaze gutaha kabiri kose mu Burundi mugabo simbona yuko ari ivyo dushobora kwiyumvira ubunye mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 nkuko numvise abandi nkuko dushobora kwiyumvira ati nko mu myaka 10-15 nimba hari kizohinduka mugabo n'ivyabandanye kubunye nshobora kuza gukora witwa yuko ujuzanya amafaranga yiwawe uteza imbere igihugu
naho nyine ugaguma usanga ni vya bindi nyene biracacumbagira ni kubanza umuntu akiyumvira icyo agomba gukora hama iyo banki yagutwaye amahera yitwa gute iyo banki ni izina ry'iyo banki yagutwaye amahera ni BCB donc BCB yaragutwaye amahera donc waragize virement international muri Suède uyajana mu Burundi quelqu'un au Burundi yarotira hama ntibatora la traçabilité uwo muntu yarotiye amahera yiwawe BCB traçabilité barayitoye muga amafaranga ntayo bigeze bama icyashitse nuko naciye nja gufungwa amafaranga yose nayo nabaye nkironka uwatwaye amahera yitwa uwamwibye amahera yaraciye amufungisha no uwatwaye amahera yitwa nde naduhizina uwatwaye amafaranga wime none kweri ko binyegeza wewe kwiuka umusumuka munyegeza izina uwatwaye amafaranga yitwa Salvatore yatwara departement BCB yakorera muri ville izina ry'ikirundi ntushaka kurirondera mugabo urumva ni wategeza gufungwa oya byagiyemwo n'ibindi byinshi muga ntiyigeze afungwa kandi no guhunga yarahunze ntakiri no mu Burundi nicyo kibazo rero nuko mukurikirana mbwa ntuzu perde trace yiwe rifo ko bayagusubiza merci murakoze none ngaho nindaca yamusubiza ni BCB cyane BCB niyo yamu je no buranya BCB yaba ari jewe mba no cananga jamais man avocat international rega mahera ni menshi arashobora no kwegera pitetingira nk'umuavoka mu Burundi akamufasha kwinisya kangira akayishira muri Interpol barashobora kumusubiza umuntu mu gihugu yagiyemmo iyo yoba ari bakirisya dossier judiciaire akurikirana umuntu ngira yo kurikiranwa na BCB ariko ubundi Fabrice akwiye kwitwarira l'institution BCB ikamusubiza ayiwe kuko we ntacapfana nabo bantu ntacapfana n'uwo muntu yayivye siwo kuye kuba umupolisiye siwo kuye kuba umudetective abiza amategeko y'abadomuca atamuhaye procuration yo kurotira amahera no kuvuga BCB ni responsable nta procuration namuhaye ko n'amasheke yose nagiye ndayatwaye buraya urumva rero BCB ni uzoburanya BCB kurikirana BCB narayikurikiranye nivyo vyagiyemo byo gufungwa bizanyemo n'izindi ngorane urumva ahako ushobora gusiga ubuzima kubera amafaranga uragaruka aho ukorera ukasubira ukarondera yandi hama ukaja ku investisa mu bindi bihugu aho amategeko akora neza naco nibiti gihe umunsi Burundi bwahinduye intwaro uzogenda witwarire BCB hanyuma justice ikore ego so Landry ni bande bakurikira uko baje nyene paho twodarive ego reka ndabibutse uko dukurikirana haja kurikira professeur Libera ama Jean-Claude Habidev hamwe n'uwitwa kubwo Burundi hama Aston Bizimana professeur Libera musimoti 5 na OK merci beaucoup ngira muranyumva ego professeur turabumva karibu gose Fabrice wazimya micro kugira dushobore kumva professeur atama interference merci OK merci beaucoup ndabaramukije mwese naje ncerewe gatoyi ariko nakurikiye bitari bikeyi nasanze Kazana ariko aravuga j'ai noté les 7 points nagenda mwongerere ko en 8e pour compléter la liste et bon yabicishijemwo dans le point 3 notamment un système éducatif de qualité nagomba kongera ko la question y'ubushakashatsi recherche et développement ndibuka je niga muri kaminuza Maxime arabizi nko muri faculté muri facagro muri agronomie les travaux abanyeshuri bakora bwari ubushakashatsi notamment l'expérimentation des semences il y avait un travail de recherche derrière pour améliorer notamment la qualité des semences d'ailleurs no muri zabo vyarakogwa ubushakashatsi ni ikintu gikomeye cyane dans tous les domaines dans tous les secteurs de la vie nationale que ce soit dans le domaine de la santé, au niveau sciences économiques, etc., etc. Autrement dit, ivyo vyariho kera muri kaminuza bikagaruka. Donc, je voudrais vraiment ajouter ce point sur la recherche et développement. Et ntuzeye aho nagomba gushimikira ntuzeye umuntu yumvije témoignage z'abatashe bakaba déçus simwe bimwenyene ni benshi cyane
Eh,